haramwe mu majambo muri inzu yo muri ijambo kera yavuze ngo kera byaragorana cyane kugira umuntu agura imodoka ariko no munsi abaririmbyi new generation biroroshe bisugure yuko ngo n'ibyabo biranyaruka cyane kugira bihere nawe nk'umwe muri bo niko bimeze bon ntivyoroha mu sanzwe ugiye no kwihweza aba artiste bafite imodoka gushika no munsi ni benshi ariko novuga ko bitoroha cyane kuzigura kuko ni ibintu bisaba strategy bisaba kuba warakoze ukabika ukagerageza kwiyima nibaza ko nabandi bantu mu buzima busanzwe bigenda uko nyene uronse umuriyoni ukabika dukeye gutyo na gutyo sino uno munsi gusa ahantu novuga ko vyoroheye nuko turashobora kudandaza biciye ku ma platform za Spotify n'ahandi hanyuma kandi tunagire ko tunashimira aba diaspora ari hanze bakurikirana umuziki w'u Burundi bariko barafasha cyane kuko views imwe y'umuntu ari hanze sico kimwe na views imwe y'umuntu ari ngaha ntibirihwa kumwe rero biciye muri izo nzira urasanga nyene nko ku kwezi uraronse nk'ibyo $300 $400 rero uco usanga vyorosha ubwiyuba uragerageza kwiyima ukisonzesha ushaka gusanga wakwije nk'ibihumbi 3, 4, 5 ugasanga urashoboye nawe kwigurira akantu ya Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi Arnaud Vich. Ndakuramukije. Ndakuramukije nanje Patrick. Sugambe twaye ikiganiro rigira kabiri. Ariko abantu bashaka kubibaza Arnaud Vich abari mu biki. Agacerere kenshi. Bon, nivyo narimaze iminsi mu gacerere ariko agacerere kavuye ku bintu bitandukanye na cyane kuva igihe ntangarije ko mfite album nshasha nagomba gusohora. Ariko nkavuga ko nabishikirije iyo album itarashobora guhera neza kuko umuproducteur ariko arakora izo ndirimbo nko bari batatu sinzi kibazo cyo cyarahabaye kugeza aho gushika no munsi indirimbo nyinshi cyane muri album zitashoboye kuboneka n'ubu mbona ko n'icizere cyuko zishobora kuboneka atagihari rero bica binshira mu kibazo cyo guhora cyane no kubura ingene shobora gusigurira ivyo bintu abantu ni song nziza wasohoye imeze neza abantu bako baravuga ati murabavyukije kugira ngo abandi mutanguriye abandi muri sama kugira ngo basohore indirimbo bariko baraza basohora twibaza ko tazosohora kandi nyene ico kibazo cyahabaye basi sinzi ko bipanze mu management ya bon nibaza yuko ico kibazo kitazosubira kuko ubona afashe ingingo zo gukorana n'abantu novuga yuko bari ku mwanya bariko barakora batahura umuririmbyi kandi batahura agaciro k'umuntu abazaniye amafaranga kugira ngo bashobore gukorana nibaza yuko ico kibazo kitazosubira kabisa hariho vision wari ufise kuva kera gushika n'uno munsi kuva mu rumonge turakomeye nka Arnaud Vich music kuyibona gute uno munsi ryahangiro ryawe ryacahari kabisa canke hari biba bikigwanye muri industry bon ihangiro ryanje ni ryarindi nyene no gutanga message jewe objectif yanje nuko message ishikira abantu kandi nkakorana n'abantu bashobora kumfasha kugira ngo iyo message ishike iyo niyo target yanje ya mbere ariko kandi harimo na target yo gushobora kubaho no gushobora gushika kure hashoboka kuko uno munsi novuga ko nkiri muri phase yuko mu Burundi baranzi ariko ndashaka kandi ko n'ahandi hantu bashobora kumenya Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi ubwo rero urumva objectif iracari yayindi ariko urugendo ruracari rurerure bamwe turatubibona hariho no twakubivugana ko no munsi birashoboka ko umuririmbyi ashobora gutungwa no kuririmba atandi business asize ku ruhande ariko arakora canke bimeze gute mu buzima birashoboka kuko abenshi novuga ko banatunzwe n'umuziki na jewe hano Bujumbura ibice byinshi cyane bintunze no kubera umuziki kuko n'ubundi buzi nkora buri baze cyane gose canke novuga ko intango y'ivyo bintu byose nkora n'umusaruro ndonka ari uko ndabironka kubera izina maze kuba narubatse mu muziki rero ari abantu baca biyumvira ngo gutungwa n'umuziki ngo bisigura yuko
ari ukora amakonseri bakaguha amahera canke ukaja kuririmba mu anniversaire n'ibindi bintu ukaronka amahera canke ku ma platform sivyo kuko n'igihe par exemple nuguye shop abantu bazoyimenya biciye ku izina Onovic rero ico no kuvuga abantu baza kunshorera baje bakurikiye izina cyane hanyuma jewe ndose burya bufu no kuvuga baba buvuye mu muziki nico kintu gikomeye. Haramwe mu majambo muri inzu yo muri Jean de Kera yavuze ngo kera byaragorana cyane kugira umuntu agura imodoka ariko no munsi abari inzu new generation biroroshe bisugure yuko ngo n'ibyabo biranyaruka cyane kugira bihere nawe nk'umwe muri bo niko bimeze. Bon ntivyoroha musanzwe ugiye no kwihweza aba artiste bafite imodoka gushona munsi ni benshi ariko novuga ko bitoroha cyane kuzigura kuko ni ibintu bisaba strategy bisaba kuba warakoze ukabika ukagerageza kwiyima nibaza ko nabandi bantu mu buzima busanzwe bigenda uko nyene uronse umuriyoni ukabika duke gutyo na gutyo sino uno munsi gusa ahantu novuga ko vyoroheye nuko turashobora kudandaza biciye ku ma platform za Spotify n'ahandi hanyuma kandi tunagire ko tunashimira aba diaspora ari hanze bakurikirana umuziki w'u Burundi bariko barafasha cyane kuko views imwe y'umuntu ari hanze sico kimwe na views imwe y'umuntu ari ngaha ntibirihwa kumwe rero biciye muri izo nzira urasanga nyene nko ku kwezi uraronse nk'ibyo $300 $400 rero uco usanga vyorosha ugiye uragerageza kwiyima ukisonzesha ushaka gusanga wakwije nk'ibihumbi 3 4 5 ugasanga urashoboye nawe kwigurira akantu ikiganiro open mic turi muri sama tukwitege gute no mu mpera z'uno mwaka. Bon muri iyi sama bwa mbere na mbere bwo ngira marashoboye kubona indirimbo nashoboye gusohora yitwa Sayira kandi ndanabashimire ko muko muradufasha muri promotion shimire n'abantu bakunze umuziki w'u Burundi ngene bariko barayakira commentaires zabo n'ibindi navuga ko ari indirimbo iri kwirarengana ariko ubu muri iyi sama twinjiyemo neza usanzwe ufite n'indirimbo yitwa Summertime hari abagenzi canke inshuti bamaze kuyumva gatoya rero indirimbo niko ndategura amasanamu yayo vuba cyane niyice kurikira hanyuma kandi hazokurikira n'utundi tuntu tuyiherekeje inyuma ibintu vy'amapari inyuma yayo rero nizera ko tuzobibamenyesha canke hano biciye hano mu kiganiro open mic nibaza ko bazogenda baramenya inkuru zimwe so ndagushimira cyane kiganiro open mic wongera ubwira akajambo abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi ba Indundi industry. Ico no babwira nuko naje nka Onovic ko ndirimbo nyene musanzwe mumenyereyemo nandi mastire mutari munzimo cyane ubwo rero banyitege hanyuma ikindi naco no bandanya gusaba nuko abantu babishoboye babandanye b'investisa mu muziki kuko uno munsi umuziki ni ikintu gishobora kuriha umuntu ashaka kuberekana strategy ziboneka cyangwa zigaragara zotuma amahera ushize mu muntu ashobora kugaruka byoroshe hanyuma ikindi naco no kubana tubashimira ukuntu badukunda badushigikiye no gushimira cyane abafana b'umuziki w'u Burundi ingene bo bijukiye gukunda ibintu byabo ndabashimiye cyane. Sasa ndagushimiye cyane ngira ibikorwa byiza bya Sama nyuma yaho asante sana. Murakoze.